yasubiyemwo aribwira atabacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara irikwiranyica hano, irikiranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire ni data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, sinyikwiye kwitwa umwana wawe, pfuma ungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se, se amubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanka amugwa mwizosi aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, sinyikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge, muzane yashuri inuze muyibage turye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Nuko batangura kunezerwa. Amen. Hagira udusomera ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 5:23 na 24. Niwajana ishikana gawe ku gicaniro ukahibukira ko hari ico ufana mugenzawe, usige ishikano ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzawe, uce ugaruka ushikane ishikana ryawe. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Tumaze iminsi twari turamaze kwiga ishure shingiro ry'Imana aho rigarukira muri 9e. Wize ishure rya mbere, wiga ishure rya kabiri, wiga ishure rya gatatu, rya kane, rya gatanu, rya gatandatu kugeza ku gindi ry'umunani n'igicenda. Ariko rero umuntu ahejeje ishure iryo shure shingiro batubwira ko ubushoboye kwitunganiriza imigambi. Hari umusore yavutse ari umuhererezi, ngo uyu mupapa yari afise abahungu babiri, umwe akaba imfura uwundi akaba umuhererezi, nta hagati yararimwo. Bose umwe yari imfura uwundi akaba umuhererezi. Yesu ashimwe cyane. Maze umukuru yarakora neza kandi agahimbara se. Mugabo muto nawe nubwo yari yabayeho nawe nyene akora, mugabo ashima kuja kwitunganiriza imigambi yiwe wenyene. Basade sana. Avuga ati nibame ivyanje byose, maze nibamara kubimpa jenje ni kwimenya. Ati papa arambanira. Murabiza abajene bubu n'abakera kumbe niko bari bameze. Ati papa arambanira, andikeneye kwiyambarira pocket, mugabo mutama nawe bana bacaza baramwita ngo vieux rero urumva rero najako njana imodoka yiwe vieux rero urumva. Abana bubu urabizi uwawugaye umuryango saa 9 y'ijoro kumbe yaciye mu idirisha akigira amadiri yiwe akagaruka saa 11. Ukazubona umwana yaracerewe kuvyuka wibaza ngo yasinziriye cyane gose kumbe siho yaraye. Ariko rero ikintu cyabaye kuri uyu mwana, yavuye agenda atwaye ubutunzi bwose se amuhaye, sinza kubivuga ko cyane, amuha ubutunzi bwiwe agenda arabwaya, abwirirwa na mu bamaraya n'ibyandagutakiye n'ibindi. Ubutunzi buramuherana, yifuza guhazwa n'ibishishwa by'ingurube ziba zihawe. Iyumvira ibintu ingurube zijya akaba ibyo wifuza kujya. Kandi papa wari umutunzi afise n'abakozi indiri, akaba afise n'amaka harimo n'iyo shuyi inuze ukuraho. Iyo atuma guma muhira kinywera basa amata. Ariko rero ikintu ngomba kuvuga ni iri jambo yahavuye afatamo ingingo. Haleluya. Umuntu amaze kwiga ishure shingiro akaba amaze gukomera, ikintu aba ashoboye, arashoboye gusaba imbabazi. Burya umuntu ubona arinze aba ashoboye gushika ku rwego rwo kuba ashoboye gusaba imbabazi ntabasanzwe. Aba yaramenetse ndugu yangu, aba yaraciye hagoye, abageza ahantu. Tunaelewana? Buriya
nubwo twicaye ngaha twese nivo zo mu buryo bw'impemu cyangwa level dufise zo mu buryo bw'impemu ntizingana. Hari abantu aho bageze bakira ababebe spirituel, afise imyaka mu buryo bw'impemu, si kuvuga ngo kuva hakirijwe, mugabo angana n'umwana w'imyaka 2 mu buryo bw'impemu, cyangwa angana n'umwana w'imyaka 5, cyangwa amaze kugera ku rwego rwo kujya intete, cyangwa sinzi ko abavyita intetezwa, ibintu bikomeye, ashobora kujya n'amagufa abakomeye cyane. Rero ngomba mvugane n'umuntu ageze ku rwego rw'uko ashobora no gusaba imbabazi. Imbabazi ziragoye, si ukutanga imbabazi, ahubwo mvuga gusaba imbabazi. Wakoshereje umuntu mugabo hagezaho utegerezwa kumusaba imbabazi, ivyo ntibigirwa na buri muntu wese. Umuntu akiri umubebe, akiri muri 9e, muri 8e, muri 2e, muri za école fondamentale, n'abarashobora kwitunganiriza umugambi wo kwiyumvira ati ngende nsubire kwa data ndamusaba imbabazi, ndamubwira nti naracumuye iwawe, ncumura no kuyo mu ijuru, sinkikwiye kwitwa umwana wawe, utumunyita umukozi. Bwana usaidie sana. Nimba hari ikintu kigoye mu buzima ni ikintu cyitwa gusaba imbabazi. Abagabo bari ngaho barabizi, wakoshereje madamu biragoye kuja kumusaba imbabazi. Wongo kweli? Wakoshereje umwana wawe, vuga ati umwana wanje jiwe cya kumusaba imbabazi ari cyane muvyaye urazi, ukihagararako. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira riti nutaharira naso mu ijuru nazoguharira, ariko kandi nutaharirwa naho ikisika kiba gihari. Kubera hahandi muri Matayo twasoma havuga hati ni waba wagiye imbere y'Imana ugiye gutanga ishikano ryawe, ukahibukira ko ufise icufa na mwene so, ucuva ngaho ukiruka. Reka nongere ko gato batanditse, mugabo sindabishize muri Bibiliya kubera Bibiliya tubuza kongereza ko. Ucufata imoto yihutigwa cyangwa tugutugu kanyaruka, nimba utazanye imodoka yawe ukanyaruka kujya kurondera wa wundi, ugafata agatelefone ukamurondeza iyari, ukamubwira ati ndugu yangu ndagomba kumbabarira. Buriya kandi gusaba imbabazi si bose babizi. Urashobora kujya gusaba umuntu imbabazi, mu gishingo cyo kumusaba imbabazi ukamucumita bimeze nabi, na wa wundi mu gishingo cyo kuguharira agaca yongera ko amakosa wari ufise akayongera ko incuro 10. Imbabazi zirafise uko zisabwa. Haleluya. Hari umuntu agusaba imbabazi akakwagiriza mu gishingo cyo kugusaba atumbabarire n'ukuri, kubona undabakijisho kuriya nico cyatumye ndagucira amate n'ukuri. Yutandaba kuriya je bibaza ko ari gucira amate, umbabarire vraiment, umbabarire kwe, umbabarire kabisa. Izo ni imbabazi. Hari n'abandi aza gusaba imbabazi, ntiyasaba imbabazi z'icyo yakozewe, agasabira uwundi imbabazi mugabo ari kumurega, akaza kumushingana ati n'ukuri umbabarire kweri, n'Imana imbabarire, narabonye madamu wawe ari mu kabare ari kumwe n'undi mugabo, ati kweri byaransitaje kweri, n'ukuri Imana imbabarire. Izo ni imbabazi. Aho nakujya kumchongea cyangwa uje kumurega. Imbabazi ni ikintu kiba ibwina mu mutima kandi kidakogwa n'umuntu ahoba. Nimba wumva utarashobora kumva ko usaba imbabazi, ubu utaragera ku rwego rw'uko uheza ishure shingiro ry'Imana, ubu kiri nko muri 2e cyangwa 3e, kandi urumva umudubura usubira ukadura. Mugabo undi amaze gukora ikovomo, yaciye mu ishuri amenyo yakomeye cyane, yasisiye bidasanzwe nk'umusirikare avuye ku rugamba. Urahura n'umusirikare avuye ku rugamba, urubona twenga, yasisiye kabaye kakomeye. Wanda amaze gukomera mu buryo bw'imwemo, atakira umubebe spirituel, atakira umwana w'umwemo, ujya ni washoboye gusaba imbabazi.
utaragera ku rwego rw'uko usaba imbabazi uracyari umwana, utanisamehe nubwo ufise imyaka mirongo ingahe cyangwa 70. nubwo ufise abana barenga ko n'abuzukuru n'abuzukuruza, mugiye nubwo umaze imyaka 50 ukijijwe, utaragera ku rwego rwo kuba ushoboye gusaba imbabazi, uracyari muto mu by'Imana, uracyari muto mu by'imwemu, uracyari umubebe, uracyanyesha amata n'ubuyi, urashaka kuba utarabugerako. hariho ingingo ndwi ushobora gukoresha kugira ngo zigufashe mu byo gusaba imbabazi. Haleluya, haleluya. Ingingo ya mbere kugira ngo ushobore kuba ushoboye kumva wosaba imbabazi, nukumva mu mutima wawe utegerezwa, apana ushobora, utegerezwa guhindura icyo kintu cy'ikosa wakoze. Bwana sade sana. Wamutaha ijoro saa 5 ijoro saa 8 ijoro, madamu wawe akarira, cyangwa wamukubise cyangwa wamuhaye itegeko. Undi niwe yambwiye ati je umugabo wanje yambwiye amaye itegeko ati sinze ndamubikira ubugari, ati aje abariyo narika ncumbe, ati nawe yizira saa 4 saa 5, atashitse akacamvyura ati cana arika ucumbe. Bwana sade sana. Mu mutima wawe uteza kuba wumva wafata iyo ngingo yo kuvuga ati kuva no munsi madamu wanje nawe arakeneye kuruhuka, nzora ntaha kare cyangwa ntashe muri iryo joro babe babibitse ibintu byose biri ku rutonde. Haleluya. Hari nk'umupapa usanga aho mudamu, ukasanga umudamu afise umwana ku mugongo, uwundi ku kuboko, n'ishakoshi y'umugabo ku mutwe, n'intuzenya n'agashakoshi karimo muzuze ibyaha by'umwana ngaha, nawe umugabo akaguma ari imbere avuga ati nyaruka, uruko urateba ndagusiga nyaruka. Ukumva ko biheba muri wo, utaravuga ikintu na kimwe muri wo, ukumva ko uhindura iyo ngingo y'ingene wakoze nabi. Bwana sade sana. Bwana sade tena. Ugasanga umudamu, samahani no munsi vuze bagabo n'abagore, ugasanga umudamu afise akanoti umugabo atazi. Bwana sade sana. Ugasanga washikanye 100,000. Nasanze abantu bagiye kuburana, umudamu ariko avuga ati ijya parcelle nayiguze mu mahera yiwanje. Umugabo nawe ati we wakora he? Hamambajije bavuga ati umugore, ati mugabo yaramuha amahera, ati agakura mwamwe, ati nayandi agamusopa mu mufuko, ati kurumva umugabo atashe ari mu nzu ntarinda guharura, ati amahera nsize na anganuko. Urumva ari mu nzu iwe nta ngorane, we yacakuramo akanoti kamwe gatukura kasa na vere akabika. Ubunoti buragwira, acaca kugura parcelle. Umugabo arabimenya, zica zibimanza ati parcelle wayikuye, atari abagabo bayikuguriye, mbwira aho wayikuye. Nawe ati nayakuye murajya amahera kandi sindakwandika ko ni gwanje jenyene. Bwana sade sana. Ukumva ko uri umudamu ibyo warukoshereza umugabo ko wanza kumva ko uhindura, aho iba ari ntambuko ya mbere yukumva ko ushobora gusaba imbabazi. Amen. Ikindi kigira kabiri nukumva ko nugutahura igituma utegerezwa gusaba imbabazi. Mbega utegerezwa gusaba imbabazi kubera iki? Gutahura impamvu utegerezwa gusaba imbabazi nuko icyambere uba komerekeje uwo muntu. Arashobora kuba ari umuntu muririmbana, arashobora kuba ari umuntu musenga hamwe, arashobora kuba ari umuntu mukora ibikorwa hamwe ku kazi, mu biashara, ibyashara cyangwa ikindi kintu. Ni kutahura impamvu utegerezwa kumusaba imbabazi. Ikindi naco nuko wizibirira imigisha y'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ati nimba ugiye gushikana imbere y'Imana
ukibuka ko hari umuntu mupfa ikintu, siga cyakimaze ngaho wiruke. Uri ngaha watangiye kuririmba wakanyukutse neza wasa ningekuwa wapi mimi, ukaca wibuka ko hari umuntu mupfa ikintu, ucuva ngaha nubwo wari kuri piano, ucuva kuri piano. None siko bibiri bivuga, ari mu Ngagara, ari mu Kibenga, ari hehe, ucufata inzira ukabanza ugatunganya ubugingo bwawe n'uwo muntu. Nukuvuga rero utegereza kumva utahura impamvu utegerezwa gusaba imbabazi. Impamvu ya mbere urumva na karongo ka mbere kuri kijya cya kabiri. Impamvu ya mbere nuko uba wakomerekeje umutima wa mwene data. Impamvu igira kabiri nuko uba ugomba ko nawe uharigwa n'Imana ibyawe bitungane. Haleluya, haleluya. Hari abantu bazi gukoshereza abandi, sinzi ko muri ababona, agakoshereza ikintu nyine ukabona nyine ko yumvire nk'umuntu akwiciye, yamara kukwicira akaca byigamba, akaca azara kwandika utu message ati naramweretse, wibaza ko Jefsina, akaca aza rero kugusaba imbabazi mu nyuma. Gutanga imbabazi ntabyo twize uno munsi, tuzovyiga uno munsi no gusaba imbabazi. Wowe wiciye umuntu, wowe mukoreye bya bindi byose wakoze, ukaca wumva ko utahura impamvu utegerezwa kumusaba imbabazi. Icya gatatu, ukumva ko utegerezwa kutazosubira gukora icyo kintu wamukoreye. Bari ibintu mugabo kameme bidasubirwamo. Waramubenze ntuzosubira kumubenga, ariko waramugiriye ikindi kibi, waramwirukanishije mu nzu y'abamwo, waramwirukanishije mu kazi, waramwirukanishije mu rugo y'abamwo n'umugore we cyangwa n'umugabo wiwe, ukumva kutazosubira gukora icyo kintu kibi kimeze uko, yaba kuri uwo cyangwa no ku wundi. Izo ni etape cyangwa ni ingazi cyangwa ni ingana bigenda birutana kugira ngo ushike ku rwego rwo gusaba imbabazi. Si umuntu uwo ari we wese ashoboye gusaba imbabazi, uko ni ukuri. Kandi ubiravya umaze gukoshereza ni benshi warabasavye imbabazi. Tuvugana ukuri, warabasavye imbabazi. Nuzenye urazi icyo yagukoreye cya kindi, araza kugusaba imbabazi. Barasade sana. Si ikintu gisanzwe, si n'ikintu cyoroshe, gikorwa n'umaze kugera kuri level kanaka, kuri nivo runaka yo gukizwa, atari wa wundi wanciye aho. Ingingo gira kane, ucurondera uwo wakoshereje rero. Hari ibintu bigoye. Uwo wakoshereje ageze mu Bwongereza. Mugabo kera byari bigoye, mugabo kubera hari udutelefone, tu WhatsApp, tu Viber, tu Facebook, tu byose tuyimo n'utundi twose usanga tuko turafasha. Haleluya. Narababwiye umusore yaje iwanje ariko ararira musozi, ambye ati sinshobora kumuharira. Ndamubaza ni kuki uwo yarigeze no kubidushingira intaye tukirajya ku mashuri. Yakundanye n'umukobwa, nyamukobwa iwabo bari bifise, mugo nyamuhungu nawe yari mu taxi velo. Nyamukobwa baramumubuza kandi yiga 7e, kandi uvyumva umenga nivyo koko nokomera umwana wawe mu 7e aje gukundana quand même. En plus mwifise mungana sawa, sivyo none
mugabo mwifise kameme umenga nivyo sivyo none baca baravuga ati ntituzokurihira ishure ntituzokurihira n'ikintu na kimwe wimenye ko wemeye gukundana n'uwo musore ngo nuko muri abakizwa mwese. Umusore kuri taxi vero yiwe misi yose mu gatondo ya parking wabo n'umukobwa akamushirako akamujana ku ishuri, aramurihira ishure bya privé 7e 8e 9e kugeza aheze ishure. Ahejeje umusore tangura kumva ati sawa bintu bigira bigende neza, ndibaza agakora si yaguma karirimba bigira bigende neza. Umusuri izina aza yumva wa mukobwa mu telefonye ari kuri airport ati malgré moi nubwo bimeze uko ati ndagiye mu Bubirigi ati kandi sindi buguhishe ngiye kurongogwa. Bavuga gukubitwa n'inkuba. Umusore yahatswe gusara yarabitubwiye hajya twari ku mashuri. Wa mukobwa wa muhungu ararira bavyita kwimyiza ibamfu. Ari imyiza ibamfu. Arababara bikomeye cyane. Iyumvire nawe kuzosubira kandi kuresha uwundi utangure kandi 7e mutwara kwikinga ni kazi. Umukobwa agera mu Bubirigi abana n'umugabo umwaka umwe urahera, imyaka 2 irahera kugeza imyaka sinibu kumenga yari namba atari 5. Umukobwa nta niyikoroka. Bagiye kubaganga bose n'abadoktore babaho mu Bubirigi murazi ko ari buraya biranka. Hama sinzi nge navuganye n'umugabo wiwe, mugabo bamubwira ati wewe ico wakoreye ujya muntu amarira yiwe niyo yagukurikiranye genda umusabe imbabazi. Umukobwa afata indege araza aje kurondera ujya musore, amutelefonye amubwira ati nukuri byambaye ko warabyumvise ndaje kugira ngo ndagusaba imbabazi. Wa musore acarazimya telefone acarakuramo na bateri carigina acaza iwanje muhira avuga ati naho vyogenda gute siwezi musamehe. Biragoye turavugana umwanya ukwiye ndamubwira nti none kutamuharira we bikunguye iki ko marira yawe abandanya n'amarira murekurire agende yivyarire yuzuze igihugu. Kumbura agiye kuvyara zo wari umukozi w'Imana. Mureke mwachazi ajizalie ivyo yagukoreye nivyo kwa arinzaza kugusaba imbabazi. Musaba imbabazi murekurire. Bwana sife sana. Haleluya. Byarangoye kugira ngo ndamumvishe kuko uko namubwira niko yasigurira ingene yacamugurira n'amakaye, ingene muhira yashika uyu bakaca mwimingya agasubira akamutelefona akacamucisha kuri restaurant bakajya. Nivyoroshe. Mugabo yahavuye anyemereye ko amuhariye. Haleluya. Kandi umunsi yamuhariye sinasuye kumubaza ahubwo nzomubaza ko wa mudamu yahavuye avyara. Mugabo icyavuye kiba yaciye ava ku buzima bw'utaxi velo. Undi munsi duhura mu nzira afise moto atari utaxi moto ngo moto gwiwe arahagarika moto nari ndenganye nari ndi muri ville nza kumva atangura kuvuga Congress ati so nilikuwa huko Nairobi tangura kuvuga Congress na gosa ati wowe ni Jack mimi ni atarivuga izina nyene guharira yavu yabirongeramo inyungu buriya kudaharira biragufutanya. Ikigo cyo guharira tuzociga ico nikindi
mugabo umenye gusaba. Kandi nubwo bakoshereza umuntu akantu kaboneka ko ari gato, n'uwo muntu ukabona umenga ni muto, ashaka ko ari n'umuntu ukoresha ku kazi. Urabona nk'abigisha n'abana cyangwa abaganga n'abagwayi, usanga nyene uravyumva nawe. Mugabo nujya mugwayi urashaka kumusaba imbabazi, nujya munyeshure urashaka kumusaba imbabazi. Umuntu uboneka ko ari muto kuri wo na wa wundi umwana wawe urashaka n'umuzukuru wawe urashaka kumusaba imbabazi. Bwana sifiye sana. Na wundi ku kazi wafashe nabi, hari abantu bazi gufatana nabi. Nimba wafashe umugwayi nabi cyangwa umunyeshure nabi cyangwa umwana wawe nabi cyangwa umukozi wawe nabi, umusaba imbabazi. Umenye guca bugufi gusaba. Icya gatanu, ugiye gusaba imbabazi wemera ikosa ryawe. Amen. Cya kindi twavuga aho umuntu aza gusaba imbabazi mugabo agakikiriza akavuga amakosa y'uwundi. Aturumva jenje kugusaba imbabazi ati wa munsi turi mu katukutuku ka Loti iya dafrena ningoga je sinari kukugwako haje nagukubise gutya nubwo nabigize bigirankana mugabo nuko wa mutukutuku yiste yafrenye brusquement yo mpamvu no reka imwemu ya Adamu. Urazi imwemu ya Adamu, Imana imugati we Adamu wakoze iki? Ngo si wa mugore wampa. None we nakosa wagize, wembajije wowe naremye umugore namuguhaye akuvuyemo, none wakoze iki? Ngo ni wa mugore wampa. Sasa nawe ikosa ryawe ryemere. Haleluya. Wemere ikosa kandi uritomore kwa kundi nyine turumva jewe nemvise umugambi uko ndagukubise kofi uvama amenyo abiri, mugabo mbabare kubona nagukubise iryo kofi. Apana mbabare kubona ayo menyo atavuyemo, mugabo mbabare kubona nagukubise iryo kofi. Barasade sana. Kandi icya gatandatu, wereke ugiye gusaba imbabazi ko wahinduye. Umbabarire nagukubise kofi, sinzosubira, narahinduye, sinzosubira kuza nda. Bwana siwe sana. Bwana siwe tena. Bwana siwe tena sana. Ikindwi mu gusaba imbabazi baraca bugufi. Nico ca nyuma. Nugende wifashe mvuga ati ba naka ngo hano ati wa munsi naye nagututse mbabarira. Achiyumbi ati urambabarira numbabarira obitebeje ndigira. None zizo bari imbabazi nyabaki mugabo uca bugufi. Wa mwana w'icyangazi yavuze ati ngende kwa papa atume yemera mbu umukozi niyagiye agaranga urumva ngo urazi ko je n'umuhungu wawe wa kabiri ngo reka nubwo wamaye bya bindi je ndagusavye imbabazi ndabiko tasubiza mu bandi kandi ucungirira ya umbagire ya nuzi nyinuze sasa jani minjo kijumba ntibikunda barasade sana. Ariko imbabazi zawe zivana n'ingene uza guca bugufi kandi nutamusaba imbabazi ngo umumvishe umubembereze. Urazi kubembereza guhoyahoya umuntu kamubwira ati nukuri nivyo narakosheje ariko utume basi unyemerera basi ntumena barasade sana. Usaba imbabazi kandi nusaba imbabazi kubera wagize ingorane bivuye ku mutima. Hari umudamu yasavye imbabazi, yari umudamu w'umuvuga butumwa mu ishengero. Wa mugore rero yari iganza kumwe kubi, kazabwira umugabo ati urateka ntuteka. Umugabo agombye kugira rigabo nyene avuga ati oya sinteka jerekanje n'umugabo zoba nagiye kuvuga ubutumwa ati sawa ngira cyo mpamagara pastori cyo ndamubwira ko uhora unywa inzoga, uhora uzibika munsi y'igitanda, kandi cyo ndamubwira ko uhora usambana maze gufata kenshi turabwo ubutumwa bwawe, kandi cyo ndavyararaza mba Kristo. Mwari ati mana we atereka basi ndateka. Umugabo agateka
umugabo akamesa ibyaha iby'umwana, umugabo akazindukira gukubura, abamubaza ati ni mapenzi bwana, sione mapenzi yetu mimi na mke wangu. Kumbe jamaa sasa umunsi umwe umugabo nawe Satani aramugendera aravuga ati oya vraiment nawe no ko yagomba kumukanga kamera ngo kumukubita ati uhirahira umubiti kofi nawe ujye ugwara nca nkoma induru cye mvuga ko nkubise kubera nagufatanye umugore. Wa mugabo rero urazi hariya bahita hari intuzenya ibitanda bita biti muzinda hariya, icyo gihe hari kera birarira ku birago. Wa mugabo acagenderwa na Satani acafata muri siya bya birago ashirayo ibiziriko. Wa mugore yamamenyereye ko n'umugabo yasasa amuga ati kende usase ngira njyame, umugabo akaca yiruka gasasa amuga ati genda usase, acashira mu bya biziriko. Cya kidamu cyajyamye nyine cyasinziriye cyagaye acazingira muri cya kirago arazingarabo harabo acafata ikibando yashavuye kumwe kubi. Mugabo yagendewe na Satani uravyumva nawe ati wambwira ati urangije ati reka ndiko ndahana icyaha muntu w'Imana ati ndiko ndahana icyaha muntu w'Imana. Wa mudamu aca asaba imbabazi ati nukuri mbabarira, nukuri ndabonye ko bishoboka ko nkubita, mbabarira tuvyumvikane basi, mbabarira nukuri umbabarire sinzosubira kugukoresha, ndabonye ko ufise inzira nyinshi zingene wo mana. Yaca musaba imbabazi, nusaba imbabazi kubera wahanywe borose desa. Uyo mugore yasabye imbabazi kubera umugabo Satani yamugendeye kazamubwira ngo ariko arahana icyaha, kumbe ariko arahana umuntu ko inkoni ishikiri gufa nishikiri ingeso. Borose desa uca bugufi atari uko wariza kubura n'ingorane, ariko byakuvuye mu mutima muri izi ngingo ndwi zose ukumva ko saba imbabazi. Bwana sifiwe sana. Saba imbabazi uzosanga uri kuriyugurura inzira, urasenga ntibyumvikana kubera hari umuntu akikwidogera hariya, hari umuntu bitaragenda neza hariya, uratamba ugatari kukuzura mwemu ukuzura iki ukuzura bugabo nturasaba imbabazi wa muntu uzenya, kandi buriya wavuye muhira ushwanye n'umugore ntiwanamusabye imbabazi, kandi wavuye muhira ushwanye n'umugabo ntiwamusabye imbabazi, wavuye muhira wagatatuye amakofa kana kabata nico kari kakoze kubera kakuye ati mama hakuna chai nya sasa si droit yake mbega sagateka kiyo ko gusaba icyayi ugasaba imbabazi kakana amarira yujya mwana amarira yujya mukozi. Umukozi umufata nabi genda umusabe imbabazi uwo mukozi naho ari umukozi muto cyane, uri deje uri ntuzenya wihambaza wikomeza wigira uwahatari, mugabo wa wundi yagukuburira wamuhaye urufunguruzo ashaka kukugira amanyanga muri rya biro muri kakatiro arashaka kukwega kumerana, genda umusabe imbabazi waramukoshereje wa munsi wamufashe nabi. Bwana sade sana, Bwana sade tena, ndagomba nsengere umuntu yumva umenga gusaba imbabazi ntivyarimwo cyane, byari bisanzwe yarengana nyine akavuga ati kameme none se amakosa yo none ndakuja kumusaba imbabazi oya frema nawe none ni junja fise noja kwa ntuzenya kwika kigeme kandi uzenje kugasaba imbabazi oya frema nawe wumva ko gusaba imbabazi bitari muri wewe cyane byari bifise akantu gatonya nka za rezo za telefone usanga ifise kamwe ugasanga yari ifise kamwe. Ugomba ko Yesu akudubwiriza ubu umuntu agera ku rugezo kanaka rwo gukomera, atari amata gusa atari cyayi gusa, ugere naho ujya magufa ukomera ushobora no gusaba imbabazi, urashobora guhaguruka kugira ngo ndagusengere.